murakoze cyane ubwa mbere igihugu cyacu nkuko mwabivuze kigiye mu matora. Igihe c'amatora n'igihe kiba kitoroshe, aho abantu benshi usanga bakoranyira hamwe, ugasanga haba kugengeranyirana cyane kugira ngo bamwe bose bagire icyo bashikiriza abo bipfuza, ugasanga ingendo ziba nyinshi mu gihugu. Rero twashaka ko abantu ubwa mbere bareka kugira ubwoba. Ingwara yateye mu isi yose ni ingwara idasanzwe, ni ingwara ishobora kwica abantu benshi nkuko tumaze kuvyumva ahantu hatari hake. Ni ingwara twese dutegerezwa kwikingira ubwa mbere mu kubifata nkama, mu kubwira abantu ibiriko biraba handi aho usanga babifashe minenegwe. Tubivugire hejuru kugira ngo abantu bumve yuko atari bisanzwe. Ni nk'ibihe byinshi twaciyemwo aho usanga haba ingwano, haba ibintu byose twese dutegerezwa kwikingira, ugasanga dutegereza kubivuga kugira abantu ntibagwe mu mporero. Ico nibaza rero ko tutogira ubwoba, tugifate nk'ingwano mu zindi, twese dutegereza kugwana, tukategerezwa twese kubivuga kugira ngo ntihagire abasigara batabizi. Kigira kabiri, mu gihe dushobora gutsinda ubwoba nuko twiga n'umugambi twese wo gukurikiza amabwirizwa y'isuku nkuko byari biriho kuva kera. Ubuhoho tukarushirizaho na cane ko twumva ko iyo ngwara ifata kuruta izindi. Mu kwegera abantu, gushobora kubigirwa kure aho bishoboka, kudasubira kuramukanya igihe cyose duhuye n'abantu, kugerageza gukaraba kenshi bishoboka. Nivyo biragora, hariho aho bitakunda, hariho ahantu usanga hadashaka ko hari amazi igihe cyose, mugabo abantu bakagerageza kwirinda uko bishoboka. Nibaza ko henshi aho twagiye turaca twarabonye ko uwo muco uri kuraza, hariho indobo zo gukaraba, hariho isabuni. Tugahimiriza abantu bose ko babifata nk'ama ntibagire nko gufina. Ibishobisho byo kuramukanya babigabanye, bumve yuko kuramukanya bari kure, kuvugana bari kure batiriwe barakorana ko byo dufasha, naho bitoyigabanya 100%, mugabo turinde ibishoboka. Ikigira gatatu novuga nuko nk'abarundi bishoboka kuba bari hanze. Iyo tumaze kumva nk'ico kiza kimaze gukomera, bashitse ngaha anye ntibinyegeze, nibagerageze kwegera abajejwe amagara y'abantu, bipimishe barabe ko batoba bafise izo ngwara. Twebwe twibaza ko umuntu yoba akunda iki gihugu yumva ati bishitse nk'abangwaye sino kwanduza abandi, yumve yuko abikora. Hanyuma kuba maze nabo kumva ko bafise bijya bimenyetso bakunze kuvuga byabo babifise, gushuha cane, kumarara cane mu muhogo, umwe wese uko biba biri ntiyumva umengo birateye isoni kugwara, ahubwo twese twihimiriza abantu, uwumva wese ashobora kuba afise ibimenyetso bavuga atumbere kwa muganga, twese dushobore kwipimisha. Nkanasaba n'abarongoye intwaro ko bagerageza aho bishoboka bapima abantu, nta bara ririmwo ryo kugwara, ahubwo ibara ko bari kunyegeza umugera tuwufise. Nibaza rero yuko twese twokorera hamwe, nta na kimwe cyo tunezera mu mezi aza tubonye igihugu cacu abantu benshi bafashwe n'ingwara kuko twabifashe minenegwe. Ni tubifate nk'ama rero, ntihagire bagira ubwoba. Sinibaza ko corona ari ingwara dushobora guhisha, yaba yariho yuzuye tuba tubona bo iri kiragandagura, mugabo ko tutarabibona ntitwibaze yuko idahari. Mu gihe yo bihari twese tugabirize, twumva yuko uwo bafashwe tumutabarize, tumujane kwa muganga, twipimishe, kandi mu gihugu cyose twumve yuko ico kintu twese kituraba, nta numwe azosigara. Si ingwara y'abanyamugambwe, si ingwara y'abari ku butegetsi izoreka abandi, si ingwara y'abana bari batandukanye. Igihe izotwinjirana nta numwe itazofata, yaba umurongozi, yaba uwundi, yaba uri muri leta canke utemerera leta, twese izoba yadufasha. Nibaza rero ko twoyigwanyiriza hamwe, tukareka kwibaza yuko ingorane za politike tuzijana mu by'ingwara. Twese twumve ko dufatanye nk'igihugu gikeneye amahoro, gikeneye amagara meza, gikeneye kubaho mu bugwaneza. Nibaza ko ariko twobifata twese, abantu bose, abato n'abakuze, abize n'abatize, abari muri politike n'abatayirimo, abari mu madini n'abatayarimo, abantu bose twumve yuko bituraba, ntihagire umuntu abifata minenegwe. Umwe wenyine ayigwaye arashobora kutwanduza twese. Tugira amahoro.